Bakunzi b'Agasozo TV, turabaramutsa cyane aho muherereye hose, twizere yuko mumeze neza, muri good, muri fresh. So twe turameze neza ngaha anye kuri micro turi kumwe na Babu Derleni nzima cyangwa kanyita Delos. Nanje ni Mr. Donalino aka Minixo Danger Boy. I'm launch 257 wa muhungu w'abarundi, ndabakunda sana. Ego Mr. Donalino. Turafise amakuru menshi, amakuru avugwa mu muziki w'u Burundi, amakuru atandukanye biboneka ko abana b'abarundi bariko barakora gose bikomeye. Ego ariko barakora gose. Abanza gusaba abantu bataragira subscribe kuri channel yacu, basimbire kuri YouTube, bandike Agasozo TV. Baca batubona, baca bagira subscribe canke sabone, gutyo babandanye bibonera amakuru atandukanye nkaya turiko turabashikiriza, amakuru aryoshe gose. Ni ibintu bizoba bimeze neza cyane Delos, na cyane cyane no munsi twabateguriye amakuru menshi kandi aryoshe, aho tuzakubabwira amakuru ya ba Satubi, Satura Mababa, ego ba Natasha La Namba, ba Mkombozi, amakuru menshi gose, Bifeso on the floor, barazi uko aheruka gutahukana Isanganiro Award, turabwira amakuru avugwa muri Miss Burundi, amakuru menshi Mr. Ni ibintu byinshi nababwira ati abandanye badukurikirana Delos. Uribuka yuko Satubi aheruka kuva muri Tanzania mu giteramo cha Harmonize. Ego cyari giteramo yari yatumiwemo na Harmonize. Hanyuma baragikora ico giteramo kigenda neza, aho yandikishije amateka. Boneka ko n'ubu rero Satubi aguma gomwa, bamugomwa. Boneka ko Satubi vraiment ariko arakora gose, aho mbere ni Satubi azoja mu higanwa muri Kenya Donali mu kwa gatanu. Ni Satubi azoja mu higanwa muri Kenya, aho iryo higanwa zoba ari higanwa ririmwe abaririmbyi benshi bo muri East Africa, higanwa rikomeye gose. Ni Satubi Delos. Twavuga yuko yashoboye gushiramo muri iryo higanwa indirimbo zibiri ziba ziriko zirahiganwa, turakubwira nka Your Day. Ni ego yashizemo indirimbo ziwe, bien sûr nk'umuririmbyi abwirizwa shiramwo indirimbo ziwe kuko abari gikorwa c'abaririmbyi. Twizere rero iryo higanwa azojamo ni higanwa rizobera muri Kenya le 15 Mai. Ni East Africa Art Entertainment Award. Ego vraiment biboneka ko ari higanwa rizoba rimwo ibihangange bikomakomeye. Satubi rero ku rubuga rwiwe rwa Facebook avuga ati gutora amenyesha ko bizotangura ku itariki 14 z'uku kwa kane. Yego bikazoca birangira itariki 14 z'ukwa gatanu, buca haba ihiganwa nyezi. Bica hatogwa bari mwayo mahiganwa batsindiye ubushimwe butandukanye. Nuko bizoba bimeze Delos. Novuga yuko abaririmbyi Delos bo mu Burundi bariko baragerageza kuvyifatamwo neza, bariko baragerageza gose, kuko ku rundi ruhande hariho Natasha La Namba. Biboneka ko azoba ari mu Busuwisi, mu gisagara ca Geneve. Ego le 18 z'ukwa gatandatu azoba ari mu Busuwisi. Uryo biboneka ko azoba ari karakora vraiment, biboneka Natasha muri concert yatumiwe. Natasha vraiment ni ibintu bizoba bikomeye cyane, aho bavuga yuko Delos azohera saa moya z'umugoroba ashikane saa 10 z'agatondo Delos ariko araperforminga hariya. Ego ni ibintu bizoba bimeze neza, azoryohera abarundi basanzwe baba hariya i Geneve n'abanyamahanga bien sûr. Bariyo babone ingene ingabirano z'abana b'abarundi zimeze ziryoshe kuyihweza Mr. Donalino. Je novuga yuko kuri Natasha vraiment tabishasha, benshi baramumenyereye ko azoguma yabahereje ibintu bigezweho kabisa, na cyane cyane yuko yama yaserutse Delos mu makungu, yama yaseruka igihugu cy'u Burundi, n'ubushimwe bwinshi Delos yama yabutanye Natasha. Ego Natasha vraiment kugusohoka imbibe si bishasha kuriwe, arabimenyereye ku buryo ni Geneve azovyifatamwo neza.
ariko ku rundi ruhande Mr Donald Yeah. turafise ni Mukombozi Yeah. hasta la Victoria Center aheruka kugira igiteramo Makamba Deros. igikorwa ciza vraiment mbere aho biboneka ko yakoze ikintu ego bahora bagikora n'abandi ba star ariko yarashoboye vraiment kugira akantu k'ubwenge kuko ana ibiteramo byinshi bibera ino mu gisagara ca Bujumbura. Yeah. Or hariho abafans abafans b'abaririmbyi bacu no mu ntara za ruguru bariho, donc foko abaririmbyi baza bararaba ingene baduga kuryohera abafana babo nabo bari ruguru. Prima Deros ani ikintu c'amateka cyane kuba Mukombozi yavuze ati reka nje mu ntara y'amavuka. Ya, reka nje mu ntara y'amavuka. Ego Ati ndyohere abantu biwacu nabo. Ibintu by'amateka Deros vraiment biryoshe cyane. ibintu bimeze neza aho mbere n'igiteramo cyagenze neza. Icyo giteramo cyabaye samedi le 2 itariki zibiri z'ukwezi kwa kane, aho boneka ko kwinjira mu kibanza gisanzwe yari amafaranga ibihumbi 200, hanyuma VIP yari amafaranga ibihumbi 5, hanyuma ticket sponsor yari amafaranga ibihumbi 10. Igiteramo vraiment cyari kimeze neza bose. Yo novuga yuko Deros byari ibintu by'amateka, ico giteramo cyarashoboye kwitagwa n'abantu benshi Deros. Ehana ni ibintu by'amateka menshi cyane. Ego vraiment byari bimeze neza, ariko rero ku rundi ruhande ni n'umurapere wundi Mukombozi n'umurapere tuvyibukanye. Ya, umurapere kandi abikora neza guhera kera. Ya, tukiraho nyene tubibutse yuko yigeze gutwara Isanganiro Award. Ego yarayitwaye ku ndirimbo yiwe Urudubi bari kumwe nayo ya Jamal. Ya, hari mu 2012. Ego biboneka ko Mukombozi vraiment muri game y'umuziki muri game simushasha Deros tukiraho nyene murazi yuko B-Face yaheruka gutwara Isanganiro Award. Ni abarapere babiri vraiment bavyifatamwo neza hano mu gihugu cy'u Burundi, Mukombozi, B-Face. Yeah. Ku rundi ruhande rero turiko turaraba B-Face biraneka ko nawene ariko akorana inguvu uko deja 10e edition ya Isanganiro Award niwe aheruka kwitwara. Biraneka ko rero vraiment abarapere b'abarundi bariko barakora gose. Tukiraho nyene Deros kubijanye n'Isanganiro Award tugire ko twibutsa abakunzi bacu, abakunzi b'umuziki duhereye ngahanye dusubira inyuma gatoyi mu 2011 umuntu wa mbere yatanguye gutwara gutsindira ihiganwa rya Award yari Rarijo ku ndirimbo yiwe Reka Ntahe. Ya, ku ndirimbo yiwe Reka Ntahe hacaraza Mukombozi Urudubi. Ya, ku Rudubi hacaza yo ya Jamal ku ndirimbo yiwe Wiyumva Gute hacahaza John Melodica, hanyuma hacakurikira Spox ku ndirimbo yiwe yitwa Burundi. Hanyuma yani indirimbo kandi iryoshe cyane, iryoshe gose ihayagiza nyene ivyiza by'igihugu cacu. Hanyuma hacakurikira umukobwa yitwa Festine, hanyuma inyuma yaho hacakurikira hacazare abakobwa inyuma ya Vestine haza Bernice Dobel ku ndirimbo yiwe yitwa Iwacu. Hanyuma hacakurikira Eden Banga ku ndirimbo yiwe Ijambo. Hanyuma hacakurikira haraza rero kandi Double J ku ndirimbo yiwe Nopfa, aho hari mu 2011. Aho rero Double J nawe aciye akurikirwa na B-Face on the Floor. B-Face on the Floor kuva mu ntara ya Kayanza. Ego biboneka ko vraiment bariko barakora abaririmbyi b'abarundi gose. Nibintu biryoshe cyane Deros, biryoshe gose, ibintu byo gukurikirana kandi bimeze neza. Ariko ku rundi ruhande turafise n'ihiganwa ariko riraba Miss Burundi. Twibutsa ko iryo higanwa Deros ubuheruka hari habaye demi finale, hari hagiyemo aba Miss 25. Ego bara abakandidate 25. Aho baciye bahiga abaja muri finale
maze batoramo abakandidate 12 abaribo baja guhiganirwa finale. Abakandidate 12 nibo bashoboye gutorwa mu bazoja muri finale. Ego nibo gushika ubu bariko barahiganwa, bariko bagira imyiteguro irabandanya, aba batora no kuvuga babandanye babatora. Bidahindutse rero finale ya Miss Burundi ikaba izoba igenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa gatanu. Ego ingene bizoba bimeze ngira tuzobibamenyesha buhoro buhoro kuko hagize haregereza. Zibaza ko ikibanza c'imyiteguro ari ca kindi nyene ego ni kuri Hotel Local Golf. Ego baca bayibona. Abatazaherereye nibaza yuko ni impande ni hepfo ya Source Dini haraboneka. So Derosi twagomba dushimire cyane abantu bariko baradukurikirana tubabwira ati mwame mushigikira ibikorwa byacu. Agasozi TV duhari ku bwanyu Derosi, babandanye badushigikira, tuzoguma tubahereje ma update. Ego ni babandanye badushigikira, turahari ku bwanyu kugira ngo tubandanye tubashikiriza amakuru agezweho, amakuru meza gose. Twongera kandi tubasaba mu kudushigikira muje kuri YouTube mwandike Agasozo TV, mwandanye mugira ama partage n'ama subscribe kugira ngo tubandanye dutera imbere Mr. Donald Numba. Yani ibintu bimeze neza cyane, ibintu biryoshe. Tubuse yuko kuri micro mwari kumwe na Mr. Donald Numba aka Mixo Danger Boy, Amnuchi 257, wa muhungu w'abarundi arabakunda cyane. Sinari jenye nayo ko ndafashanya na Babu Derlene Nzima cyangwa ukanyita Delos. Agasozo TV rero Numba tukaba tubabwira tuti mubandanye mudushigikira. Ciao.